Inyigisho y'uyu munsi yitwa Yezu Kristu aradukiza kandi akatubohora. Yezu Kristu aradukiza kandi akatubohora. Ushatse wandika uti Yezu Kristu niwe akiza kandi niwe abohora, cyangwa ushatse wandika uti Yezu Kristu arakiza kandi akabohora, cyangwa ushatse mbere wandika uti Yezu Kristu niwe ankiza kandi niwe ambohora. Ejo twarazirikanye ibiraba urukundo rw'Imana. Umwe wese yarumvise ingene Imana Data imukunda kuruta abandi bantu bose, kandi mbere ko iyo Mana bivyumvikana ko imukunda kuruta abandi bose kuko ari umuvyeyi wiwe wa mbere, yamwiyumviriye, yamushatse, yamukunze, yamuremye, yamuhezagiye kandi amuhoza kwijisho. Kimwe mu bitwereka urwo rukundo rw'agatangaza rurengeye ubwenge bw'abantu Imana Data ifitiye umuntu wese nuko yaturungikiye Yezu Kristu. Yezu Kristu nawe yaje gukora iki? Yaje gukiza no kubohora umuntu. Ico nico cyazanye Yezu Kristu, umwana w'Imana, w'ikinege w'Imana ku isi, gukiza no kubohora umuntu. Nico yatuma mu gisabisho cy'ukwemera tuvuga ngo yavuye mu ijuru kugira ngo adukize. Nico cyamukuye mu ijuru. Yavuye mu ijuru kubwa twebwe abantu kugira ngo adukize. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Muri iryo ngo yavuye mu ijuru hariho akajambo harabuzemwo ko yamanutse. Kuko yavuye mu ijuru yamanutse avuye mu ijuru. Murumva yaramanutse. Ntimwiyumvire iryo jambo ngo kumanuka ni jambo risanzwe, tugira tubizirikane dufatiye muri iki gisomwa babasomeye Injili ya Luka ikigabane cya 18 kuva ku 35 gushika ku 43. Luka 18 kuva ku 35 gushika ku 43. Ingingo zitatu nizo zidufasha kuzirikana iri jambo. Ubwa mbere, igisagara ca Yeriko. Ubwa kabiri, impumyi y'Yeriko. Ubwa gatatu, igikorwa ca Yezu Kristu. Ingingo ya mbere, impumyi y'Yeriko. Igisagara cha Yeriko nako vous écoutez bien. Impumyi ya mbere, igisagara cha Yeriko. Ingingo ya mbere, igisagara cha Yeriko. Ingingo ya kabiri, impumyi y'Yeriko. Ingingo ya gatatu, igikorwa cha Yezu Kristu. Nsanga mwamye musoma ibyo nanditse. Ingingo ya mbere rero, igisagara ca Yeriko. Igisagara ca Yeriko kiri mu gihugu c'Isirayeli, mu bumanuko bushira ubuseruko. Ahubwo mu buseruko bushira ubumanuko nako murantunga. Mu buseruko bushira ubumanuko bw'igihugu c'Isirayeli. Uri muri ico gisagara ca Yeriko, imbere yawe nk'uko tubona irya misozi harya ububona igihugu ca Yorodaniya. Donc uvuye muri Yorodaniya nico gisagara ca mbere ushikirako ugomba kwinjira muri Isirayeli. Ico gisagara rero gifise ibintu bibiri bikiranga cisangije. Ibyo bintu bibiri bikiranga kimwe n'ubusaza
ikindi ni ukuba mu mwonga, kimwe n'ubusaza ikindi ni ukuba mu mwonga. Dufate kuba mu kuzimu. Ubusaza bw'ico gisagara, igihe Yezu yahaca, igisagara ca Yeriko cari gifwije imyaka 6,000 kibayeho. Abashakashatsi bita les archéologues muri iki gihe bemeza ko gikwije imyaka 8,000. Nukuvuga ko igihe Yezu yahaca cari gifite imyaka 6,000. Iyo myaka irafite insiguro, kuko uko igisagara kimara imyaka niko ibintu vyaho biguma bihinduka, niko imigenzo yaho ihinduka. Ico nkeneye kumenya ko namwe muzi imigenzo, uko igisagara kimara imyaka myinshi imigenzo yaho irahinduka. Ivyo muravyemera? Ihinduka irushizaho kuba myiza canke kuba mibi? Myiza canke mibi? Ihindukira iguma iba mibi. Igisagara ca Yeriko rero murumva ko gikwije imyaka 6,000. Ca mwiyumvira igisagara ca Bujumbura nta n'imyaka 100 kiramara. Ayi Bujumbura ko batabizi nta myaka 100 igisagara kimaze. Mbere muri mwebwe ndazi ko hariho abasumvye imyaka amakartier amwama. Ego ndabona abo bavukiye rimwe na Mutangano muri mwebwe, bavukiye rimwe na quartier Mutangano. Hari n'abandi Mutangano sinzi imyaka, sinzi ko ari uwo bavukiye hamwe rimwe na quartier Kigobe muri mwebwe, irashoboka. Sinzi uwo bavukiye rimwe na quartier Kibenga, sinzi uwo yavukiye rimwe na quartier Gasekebuye. Ngo nibaza ko atararonka ifije kuko ntararonka confirmation. Murumva uko igisagara gisaza nk'iki ca Bujumbura, iyi migenzo mibi muhabona gushiko haba n'abantu bo ngaha mu gisagara batera induru ngo nibabarekure guhuza ibitsina babisangiye. Nk'ibyo kera nta byari bihari, ariko uko igisagara kimara imyaka niko imigenzo ihinduka kandi karushizaho kuba mibi. Yeriko rero igihe Yezu yahaca cari gifite imyaka 6,000. Niyabi Bujumbura hariho imigenzo mibi ubu, hari akantu Bujumbura niyakwiza imyaka 6,000 murashaka kwiyumvira ingene ibintu bizoba bimeze, kazoba arakamuna. Yeriko rero uko gusaza kw'ico gisagara kwerekana ububi bw'imigenzo y'abantu babo. Mbere imenyesha bimwe Paulo Mweranda yita umuntu wa kera. Abakunda gusoma amaro ya Paulo Mweranda murazi ko hari ivyo yita umuntu wa kera, le vieil homme. Yeriko ni gisagara cibutse umuntu wa kera. Ubwo busaza bwaco bumenyesha ububi bw'imigenzo y'abantu bo muri ico gisagara. Ica kabiri Yeriko ico gisagara ca Yeriko cisangije nuko kiri mu kuzimu, kuko Yeriko cubatse mu kuzimu kure cyane. Mu gupima aho ibisagara vyubatse bapima bafatiye ku vyo bita niveau de la mer. La mer rero ntihagire uyumvira ngo ni Tanganyika, ko Tanganyika c'est pas une mer. Iruhande y'amabahari Tanganyika ni nk'ikiziba umuntu atambuka. Nk'aha turi ufatiye kuri niveau de la mer, nk'aha turi ku metero 700 hejuru y'ibiyaga. Ibyo bita mu Gifaransa altitude. Abize geography ibyo barabizi. Geography mwese murabyumva? Geography mwese murumva byari byo? Kuko hari umuntu yagiye Buraya agarutse baramubaza ngo mbega wagiye mu bihugu ibihe? Ko nagiye muri Belgique, France, Allemagne, Italie, Czechoslovaquie, Ruvaki. Bati erega bwa bundi geography uyizi yose ngo naho naragiyeyo.
finalement vous connaissez toute la géographie. Là aussi j'ai été. Kubazi geography rero abo baba baragiyeyo. Murazi ko bapima aho ibisagara byubatse bafatiye kuri niveau de la mer. Nkaha rero twebwe turi ku metero 700 ufatiye kuri niveau de mer. No kuvuga les mers ni les océans. Jericho nayo yubatse ku aha murumva 700 mètres au-dessus. Aha turi hejuru y'ibiyaga metero 700. Ariko murabona nka Bugarama yiri. Urabona mvi Bugarama uzangaho ingene umanuka. Ariko aha turi ku metero 700 hejuru y'ibiyaga. Yeriko nayo iri ku metero 250 munsi y'ibiyaga. Imetero 250 munsi y'ibiyaga. Aho hantu rero Yeriko yubatse hamenyesha mu kuzimu. Ni kimenyetso c'ukuzimu. Ni kimenyetso c'umuntu yaguye mu kuzimu. Ni kimenyetso c'ibintu umuntu ashobora kugwamwo hamwe yumva umenga ari mu kuzimu kubi. Ibyo bintu bibiri nivyo biranga ico gisagara ca Yeriko kiravyisangije. Ubwa mbere ni gisagara gishaje, ubwa kabiri ni gisagara kiri mu kuzimu. Uvuye mu Yeriko uri kuraduga uje Yerusalemu baza barashiraho nivo bakwereka. Uri mu gisagara ugiye gatoyi bacaba usanga bashizeho ikibande kwibarabara canditse ko ngo -250. Kaduga -200, kaduga -150, kaduga baza barerekana aho ugeze. Uraduga baza bakwereka ni kuri -250 en dessous. Donc ni kuri 250 mètres en dessous, no kuvuga kuri -250 mètres. Muca mutegera ko ari gisagara by'ukuri kidasanzwe. Ingingo ya kabiri, impumyi Yeriko. Yezu ashika hafi y'Yeriko. Hariho umuntu w'impumyi yicaye ku nzira asegerereza. Ku muryango w'igisagara, ico gisagara mwumvise icarico gishaje kandi kiri mu kuzimu, hari hicaye umuntu asegerereza kugira ngo ashobore kubaho, kuko ntiyashobora kubaho, yatungwa no gusegerereza. Umuntu w'impumyi ni umuntu ataco yishoboreye, ibintu byose arasegerereza, ashaka icarya arasegerereza, ashaka kumenya inzira yojana arasegerereza. Mbega wonyereka inzira gantu, wonyereka inzira gahewe, kandi aho rero akubwiye atanakubona, ntazi ko uri umugore, ntazi ko uri umugabo. Mbega uri umugabo cyangwa uri umugore, wonyereka inzira gantu. Byose arasegerereza kugira ngo amenye ibiriko biraba, ngo yumvise ishengero rivuga rihita acabaza ibyo ari byo. Yumvise abazi ibyo ari byo, ariko ababona bo barabona iryo shengero, barabona na Yezu, ariko we ntabona Yezu, ntabona ishengero. Yumva abantu bayogora bagenda, akabaza ibyo ari byo, ntazi ko ari ingwani iteye, ntazi na kimwe. Impumyi y'Yeriko isegerereza uko kuntu yari imerewe bitumenyesha ingene umuntu ashobora kumera mu vyerekeye iby'umutima. Mu vyerekeye iby'umutima umuntu arashobora kumera nk'impumyi, akamera nk'uwutazi yari, uwutabona iyava n'iyaja, akamera nk'umuntu ari mu muzimagiza kandi amaso asanzwe akanura, akaba umuntu asegerereza. Hariho abantu bameze nk'abari mu muzimagiza nk'impumyi kandi amaso abona neza, kandi atari myopi, atari na hypermetropi,
amaso akomeye neza mugabo bantu ntibabone. Ndabaha akarorero, ngaha hari mugabo yigeze kuza ngaha agira ngo je narinje ngo mu nsengere kubera iki, ngo je sinzi ibyanshikiye, ngo niyumvira ko nzosanga napfuye umunsi uri izina, ngo imodoka imaze kumfungira ko gatatu kose ntazi ingene yanshikiriye, nkaza mbona imodoka yamfungiye ko sinayibonye sinayumvise. Ndicara ndamwumviriza, banze umbwire ubuzima bwawe wewe uvahe, ibintu by'ubuzima bwawe bimeze gute. Sanga n'umuntu aho hari mu 1992 mu 2001 cyangwa na kabiri, jewe umuryango wanje wose barawishe muri uru rwimo, ibintu byanje byose barabisahuye. Ubu naho nirirwa ndayerera mu mabarabara kuko kugira ndabe ko bwokwira, kuko ndonka twondya mwijoro gusa, naho nyene nkadukesha ubuvyimba. Mbayeho gutyo rero nza ndayerera. Murumva uwo muntu niwe imodoka zazirapfungirako kubera ivyo bintu yabayemwo, ivyo byamushikiye. Abantu bo bagandaguwe, ibintu byo basahuye, ukubura kubigishomera kaburi cepfo ca ruguru, ivyo byatumye mu bwenge bwiwe hinjirayo umuzimagiza ku buryo yagenze itima atabone yaje atabone yabo. Imodoka yaramaze gufungirwa ko n'imodoka gatatu. Mu isanzwe imodoka ntishobora kugushikira utayumvise, nigiri kugonge honyene irafrena ukazamo ngo ibyo byose ntiyumva na kimwe kandi ntayibone, akaza mu imodoka iramufungiye ko imukojeje ko parashock gacaraba agaca simba rero imodoka yahagaze yamushikiriye. Uyo muntu jena mbwa ni wowe ahubwo ntukeneye gusengera kuko ibyo biva ahubwo ukeneye akazi, woronka akazi byohera. Tugira Imana turaronka umuntu amuha akazi gahambaye gose, kukugurura no kugara inzugi. Ubu rero akora muri societe, niwe yugurura niwe yugara inzugi. Iyo nciye aho hantu rero aranyugururira, yarakize ntiyasubiye kugwara. Ubu imodoka arazumva akazibisa. Uruhumyi rero, uguhuma ntimubyiyumvire ngo ni iby'amaso gusa. Umuntu arashobora guhuma bivuye ku byo yabayemwo, bivuye ku byamushikiye, bivuye kuko yaseserewe ku mutima, bivuye ku kugene yakomeretse ku mutima, bivuye no ku bicumuro byamugize ikinyebete, asigaye yarasisiye kubera ibicumuro, bikamutimbisha, bikamuziba amaso y'umutima, bikamuziba amatwi y'umubiri y'umutima, amatwi y'umubiri agasigara y'umutima n'umubiri, agasigara umenga ntabona ntiyumva, akaba muzimagiza. Kenshi bene uyo muntu mbere acaronderera ibyo muhorahoza mu bundi buryo kugira ngo yiyibagize. Iyo umuntu yaguye muri uwo muzimagiza, hari usanga aca arondera uruhoza mu kwiboreza, akanywa. Mwarumvise ejo uwatubwiye ko yahora acaja gufata kamster akaboke, kandi atarakwiza n'imyaka y'ukunwa rugombo, akanwa boke n'ingene ikaze. Kubera iki? Kugira ngo yiyibagize. Muramaze kumva umuntu uzeye umugani wa Le Petit Prince wa Antoine de Saint-Exupéry, amaze kwiga littérature française. Umuri littérature française Antoine de Saint-Exupéry muramaze kumwumva. Hari ahavuga rero akagahungu kakaganwa kagenduye les planètes. Les planètes abatazi byari byo nibyo twakwita ibigenda juru.
kashikare kuri planeti imwe gasangaho umugabo afise ikarabiya y'umuvinyu agumanywa yaborewe gose asigaye atukura kuko umuzungu ayoborewe aca atukura. Umurundi nawe nibaza ko aca yirabura. Hanyuma kaca karahagarara ko gahungu karabaza uriko kora iki? Ndiko ndanywa. Amaso yamaze gutukura, mu maso hatukuye. Unywera iki? Ngo nibagire. Aho rero uko yishura ariko asukaye. Umwe agasuka mu mugina. Uriko kora iki? Ndiko ndanywa. Unywera iki? Ngo nibagire. Wibagire iki? Kumaramara. Kumaramazwa niki? Nuko ngumanywa. Hariho rero abaguma banywa bagacika imborerwa bakiboreza mugabo birondeye ugaserekera neza usanga ari uko hariho ahantu bari mu muzimagiza utewe n'iki no gukomereka ku mutima no gushegeshwa n'ibyo babayemwo n'ibyo baguyemwo bari babyitayemwo cyangwa babitawemwo n'uwundi muntu. Hari n'abandi rero baja mu byo kunywa ibiyayuramutwe, yiyayura umutwe abe nk'umuntu ari mu kirere. Abafaransa mu kunywa urumogi, umujene agiye kunywa urumogi avuga ngo je m'envoie en l'air, ngo ndirungitse mu kirere. Hari n'abandi rero usanga nk'iyi mpumyi basegerereza mu kurondera uwo bakunda, ugasanga kubera uko kurondera uwo bakunda basega urukundo bararubuze bakaja kurusegerereza. Uko kurusegerereza hari abo usanga byatumye bagwa mu buhumbu barondera gusa uwo bakunda. Upfuye kuza akamubwira je ndagukunda, agafa kumva iryo jambo agaca mwiboherako. Nubwa mbere numva uwumbwiye ako kajambo. Mbehajya wagize ngo iki? Nagize nti ndagukunda. Isubiriramo twumve, navuze nti ndagukunda. Akaguma asega mbwira kakandi. Akaguma asegerereza. Uwuzi guprofita nawe kubera yuko azi ko ari umuntu asegerereza agaca profita, agaca muboneraho ugasanga haraguye mu bushurashuzi, haraguye mu buhumbu. None abasasegerereza iyi mpumyi isegerereza ntimwiyumvire ngo ni iyi yiyeriko gusa. Impumyi ziyeriko n'ubu ziracariho. Hari ushobora kubitumwa nuko yatawe n'abiwe, yatawe n'abiwabo, agaca aronderera ubucuti mu bantu bomuha akanyamuneza, bomuhorahoza. Iyi mpumyi mu gusega yarondera kuronka akarusho. Abantu nabo baja muri ibyo mu kwiboreza, mu buyaramutwe, mu busambanyi, mu buhumbu, nabo babarondera kuronka akarusho kuko bakeneye urukundo, kuko bakeneye ubuzima, kuko bakeneye akanyamuneza, bakarondera bakabura. Hariho mbere n'abaja kuronderera mu bintazi, ku bapfumu no kubaragura. Hari nk'abaja kurondera imiti kugira ngo bamenye mu ishure.
ibyo bintu ni bintu abajene barashobora kubigira, yego ajya kurondera kugira bamenye mu ishuri. Aka kantu ugafise, umwarimu ibyo yigisha byose ucumenga mwabiteguriye hamwe, aka rero ugatwaye uzokwamumenya mu ishuri. Aka kantu ugafise ni ukuvuga abantu bose baca bagukunda, akabakita urusango, mbe bashaje yuko abantu bose umenga baranyanka no bigira gute kugira ngo bankunde. Ingo ndakwereka aho tugenda mu Buyenzi cyangwa mu Kinama, ndazi umuntu atanga gati ukisize abantu bose baca birukira wewe, akorewe nicyo nkeneye. Umuntu agaca agenda, cyane cyane abakobwa, oya mwebwe nk'ibyo ntimurabyiyumvira. Mwebwe ntimurabyiyumvira, ubu nta kibazo muragira. Mugabo umukobwa amaze gukwiza 30 atamuhungu aramubaza akajambo, akwiza imyaka 30 atamuhungu aramubaza akajambo, tugati mbega bashijewe none ko tsinabitse nta muhungu numwe arambaza ijambo gushika uyu munsi, nta numwe arakubaza. Yo erega karabaye. Ingo ndakwereka aho tuja, bagaca bagenda bagaca mu rusango ntamenye inkwirikizi. Oro nk'umukobwa agiye kubaka yisize urusango, ako nako njishijemwe tuzobigaruka ko kumbure arashobora kubakana n'umugabo. Abagabo bagakaka kuko urumva n'ivya shetani, yihaye shetani cizana abagabo bose igaba ikazira bamusunurira bose, ugasanga bace bamurondera rimwe ari nka 50, agaca yihitiramo uwashaka, kandi abo bose nta n'umwe yari uwiwe. Bazobana nabi cyane, abantu babanye bisize urusango babana nabi cyane, kandi abana azobyara nta n'umwe azopfa yubatse, bose bazorongorwa n'amashetani kuko niyo yashinze urwo rugo. Nicyo gituma mubona hariho imiryango imwe usanga ata n'umwe ajya kwabigwa, kandi abakobwa baho basa n'ijuru ryakugwa, abahungu baho ari ntore utarigera ubona. Mugabo abahungu bakazorinda bafata rongoye, abakobwa bakazorinda bafata rongoye, amashetani niyo abatera mu ijoro gusa aza kubagura. Kubera iki? Kuko umuvyeyi wabo yisize urusango kugira ngo aronke uwo bubakana, kandi ntigwana n'urugo n'ukurama ntigwaramenye. Muri mwe bw'abakobwa baba bafite na kuri ibyo bintu, si ibyo gufite nako. Hari rero abasegerereza urukundo bagashika no mu bapfumu no mu baragura, kugira ngo harababigira kugira ngo bashobore kuronka ico barondera, réussir dans la vie. Hariho abarondera ibihe ko pour réussir dans la vie, ko ngo jewe maze kuyoberwa kabiri kose, akaza umusore akuba ati erega udashaka kuyoberwa, hari hagati batanga umuprofeseur naho wanditse A akabona I, apfa kuza wakagati hajya ugomba gutangura examen ukakamuhuti karabureshiyari cyangwa ugasiga kopi yawe. Ibyo bintu byose ni ibintu by'ibintazi abantu bakoresha. Mugabo uko nugusegerereza k'umuntu yahumye, yabuze icepfo ca ruguru, ashaka kuronka hashika, ashaka kwemegwa, ashaka gukundwa, ashaka kubonwa. Ibyo byose iyi mpumyi Yeriko nibyo tumenyesha kukirasegerereza. Iyo ugiye rero muri ibyo bintu by'ibintazi acakura yiki imigozi, shetani irakuboha. Shetani, umuntu wese agiye gusa mu bintazi amenye ko shetani mushira ku umugozi nawo no kuvuga ntuwubona. Ni nka kujya kwa kagozi k'ikitangurirwa. Murabaze kubona kagozi k'ikitangurirwa kari kuri wowe urakabona, wumva gusa hari ikintu kuri wewe mugabo ntubona ako kagozi, kandi ako kagozi urashaka kukagendana ukava ngaho ugashika n'ingozi kakuriko. Shetani nawe ushize kwa kagozi, naho yurira indege, naho yurira ubwato, naho aja mu kuzimu akagozi kagumako. Nukuvuga acaguma ari muri rezo ya shetani.
shitani gashobora kumwinfluensa kuki yaraje kuyisaba ibintu, uyisabye nayo iraguha, kandi kiguha ni ukuboha umutima wawe. Iyi mpumyi y'Iyeriko yicaye ku nzira ishera isegerereza muri uko kuzimu kw'Iyeriko, igisagara gishaje gitumenyesha ivyo byose. Birashika rero ko umuntu wenyene ashobora kuba mu bintu agira ati jewe simbona iyondi, simbona iyonja, sinzi ibyo ndimwo. Muramaze kubyumva? Je sinzi ibyo ndimwo, sinzi ibyo ndimwo. Hari mbere abacatangura kwidogera Imana ngo ni kubera iki Imana yandetse nkagwa muri ibi bintu. None wabijamwo, igihe wabijamwo wari wayibwiye uti Imana numfata, wewe waragiyeyo, ibyo bintu biragushikira. Ugasanga umuntu rero asigaye atabona, atumva, sinzi ibyo ndimwo, simbona iyondi, simbona iyomva, simbona iyonja, sinzi aho ngeze. Birashika ko umuntu agera ngaho. Iyo mpumyi y'Iyeriko nivyo tumenyesha. Umuntu nawe ari muri bene ibyo aca asegerereza. Uwa mbere aje ni waca yisukako. Ingingo ya kabiri, igikorwa ca Yezu Kristo. Ya gatatu, igikorwa ca Yezu Kristo. Nyamuntu w'impumyi yumvise ishengero rihita abaza ibyo ari byo. Bamubwira bati ni Yezu umunyanazareti ariko ararengana. Araheza arasemerera ati ngirira ubuntu Yezu umwana wa Dawudi. Abari imbere baramukankamira ngo acereze, ariko we arushirizaho gusemerera ati ngirira ubuntu umwana wa Dawudi. Yezu rero arahagarara amutegeka kuza ahari. Amushikiriye Yezu amubaza ati wipfuza ko nkugirira iki? Nawe yishura ati Mukama, nipfuza ko nobona. Yezu arayishura ati nubone, ukwemera kwawe kwagukijije. Ubwo nyene acarabona, araheza aramukurikira aninahaza Imana. Abantu bose babibonye bashemeza Imana. Ngiki gikorwa c'Umukama Yezu Kristo, kandi n'agatangaza mu maso yacu. Yezu arakiza kandi arabohora impumyi y'Iyeriko n'impumyi zose z'amayeriko yose abaho, akazikura mu muzimagiza akazishira mu muco we w'agatangaza, zigatambuka zibona iyo ziva, zibona iyo zija, zikurikira Yezu. Iyi mpumyi ironsa urukiza, yongera abohoka. Urukiza no kubohoka ndabitandukanije, kuko hariho gukira hakaba no kubohoka. Hakiri urwaye hakabohoka uboshwe. Iyi mpumyi rero iragwaye kandi iraboshwe. Igwaye iki? Igwaye uruhumyi. Uruhumyi kuko itabona. Umuntu atabona nawe ntashobora gutandukanya ibintu, ibyo murabizi. Ntushobora gufata ikintu ngo yeye mu kigeni ingene ari ciza ubwira impumyi. Impumyi nta na kimwe ibona, nta ciza ibona, ntishobora gutandukanya ibintu n'ibindi, ntishobora kumenya icera n'icirabura ngo bitandukanye. Ku mpumyi byose birirabura. Ugore iyo rero ni ingwara ikomeye, kuba umuntu adashobora gutandukanya ibintu byose bikaba cyo kimwe. Kubona umuntu adashobora kubona n'ikintu ciza. Erega impumyi zisaba kubona ikintu ciza ni nyinshi. Iyumvire nk'umukecuru yaciye abana bariko baradagadaga bakina, arabitegereza tugira ngo murakanintagurika nk'abanje. Abandi babonye abana bariko baradagadaga babona ibyiza, wewe nta ciza abona. Hariho abantu batabona ibyiza, aho abandi babona ibyiza wowe babona ibibi. None ubwo si uruhumyi? Hariho impumyi bene zo. None nk'uwo mutamakazi yari ameze gutyo kubera iki? Kubera iki? Ku mutima yabaye iki? Yarakomeretse, yaraseserewe, yarashegeshwe,
abandi bashitse aho abana bariko barakina badagadaga barahagarara bakitegereza bagatamarirwa, we wahashitse ishavu riraniga nta ciza abona. Uyu muntu w'Iyeriko uru ruhumye rwiwe, uku kwa muzimagiza kwiwe kumubuza gutandukanya ibintu, kumutuma ataniciza abona, aho abandi bahagarara bagatamarira ibintu ku bwiza bwabyo, wewe ntabyabona. Uwuhumye mu mutima, ufise uruhumyi rw'umutima, ufise uruhumyi mu bwenge, ufise uruhumyi mu muzirikanyi, nuko amera. Ibintu ntamenya kubitandukanya kandi ntabona ibintu byiza, aba muri confusion, aba dans le noir. Yezu rero yamukijije ubwa mbere ubwo ruhumyi, rumubuza kubona ibintu uko biri, rumubuza gutandukanya ibintu neza, rumubuza kubona iciza kugira ashobore kubona iciza. Erega hari umuntu mwarumvise bajya bavukanye bashinze ntahe ejo, mwibaza kuko babona biwabo kera ariko bababona ubu. Ejo narababwiye umuntu agwaye abona uwundi akagira ngo ngene gisa, ngo ibyo bizuru. Abandi nabo bakomeye badafise ingwara, badafise uruhumyi, bagira yo yemwe ibyo bihemesha. Umuntu w'impumyi abona ibizuru, umuntu abona Yezu yamaze gukiza uruhumyi abona ubwiza bw'ibihemeso. Umuntu w'impumyi arashobora kukwitegereza uri kuratwenga, akwitegereje umuntu w'impumyi agacagira ngo henyene gishinyirize, uwo ni impumyi. Umuntu abona neza agacagira ati ariko ye urezwe n'umutima, ndanezerewe no kukubona unezerewe, uwo n'umuntu abona. Umuntu w'impumyi nta ciza abona. Murumva urwo ruhumyi ko ruri ku mutima. Nigwo rero uyu muntu w'Iyeriko atumenyesha Yezu arakiza, kandi urwo ruhumyi ruriho. Birashika yuko umuntu naho yoba akiri muto asesemwa n'ibintu, aho abandi babona ibyiza bakabona ibibi, aho abandi bakunda ibintu bakabona ari ibintu byo gushibura bimeze nabi, aho abandi bakunda ubuzima banezerwa no kubaho, wewe akashishwa no kubaho mbere no kwiyahura kiyahura. Kubera iki? Kubera uruhumyi ruva kuki? Ku mutima. Yezu rero iyi impumyi yayikijije ubwa mbere ubwo ruhumyi, Yezu arakiza. Ubwa kabiri Yezu ikindi gikorwa yakoze, iyi impumyi yarayibohoye. Ko Yezu arakiza kongera akabohora. Iyi mpumyi y'Iyeriko yariboshwe n'iki? Yariboshwe no gusegerereza. Uko gusegerereza mu bizirikane neza. Sinzi ko mwebwe munsi ijambo mu Gifaransa bita la dépendance. Bavuze ko umuntu ari dépendant par rapport à l'alcool, dépendant par rapport à la drogue, dépendant par rapport à la débauche, à l'adultère, dépendant par rapport à la musique, dépendant par rapport. Hariho abantu baboshwe n'inzoga, hariho abantu baboshwe n'ubuhumbu, hariho ababoshwe n'urumogi, hariho ababoshwe ni televiziyo, hariho ababoshwe na boîte de nuit, hariho ababoshwe na internet. Ukubohwa bishika kuri byinshi. Aho rero birashobora gushika ko umuntu abohwa ntabagishobora kwidegembya. Mbere jewe hari umuntu uze umugabo yigeze kumbaza ingene yoza gufasha umugore, yamubwiye ati jewe hari umugabo aguma ansambanya kandi igihe cyose ndonde ndonka si ntibikunda n'ingene ndamwikura. Apfa kuvuga ngo ndaje, ntibikunda ko mvuga ngo oya. Donc yaramaze kuba complètement lié, yaramaze kubohwa. Kandi ibyo birashika
kuko iyo abantu basambanye shetani kibashirako umugozi, abo babiri witwa lien d'âme. Abasambanye ko bariko bakora ibikorwa bya shetani kibafatanya, murabona par ce qu'on appelle un lien d'âme, ku buryo bigorana ko bavana. Umwe avuze ngo ndaje, uwundi umutima ugacurahagurika, ndashaka kubivamwo mugabo sindabishobora, byarananiye. Iyo ni dependance. Hari n'abandi inzoga bidakunda ko bavana, imisi yose abonye yumvise naho icupa ritembagaye aca atangura kuravya indimi. Aciye imbere y'akabare bidakunda, hari umugabo mbere yaciye imbere y'akabare imisi yose kamaherezaho amahera. Umugore we bien sûr ambwira ati agiye guhembwa uyu munsi ukaramuka utatahanye yose cyangwa usezera. Oya vraiment ntusezera, je ndagomba ko tugumana. Inzoga biranyankira, afite nciye hajya ku kabare ntibikunda ko ndengana ndinjiye. Ati no, ca mu yindi nzira. Ati nta yindi nzira iriho, niho honyene, basi urapfuma haca wiruka. Ati urazi ko ari byo. Ati no munsi ndakwaca niruka. Avuye guhembwa rero acaraza, akabare kari nkari nko ku metero nka 500 metre, acaritangura arazinga ipantaro, aravutura ariruka. Aharenganye nka 500 metre yose arahagara ngo ash, ngo ndahabereye umugabo kwera, reka rero nsubira inyuma nihe Paul. Yasorora yose. Iyo ni dependance. Nk'uwo araboshwe, ukubohwa birashobora gushika ku buryo bwinshi. Ushobora kubohwa n'inzoga, ushobora kubohwa n'urumogi, ushobora kubohwa n'ubuhumbu, ushobora kubohwa na televiziyo, ushobora kubohwa na internet, ushobora kubohwa n'ibintu by'ibiterasoni wamuraba wamusoma, ushobora kubohwa n'ikindi kintu cyaco cyose. Ibyo biva kuki? Biva ku kwirekura, kandi ntushobora kuvyibohora. Uyu muntu nawe yaraboshwe, ilmandiye ya dependance ya mandicité yiwe, yerekana dependance y'umuntu aboshwe n'ibyo bintu, aguma azara vyisukamwo kugira yumve ko yoronka amahoro, yumve ko yoronka akanyamuneza, yumve ko yoronka ubuzima, yumve ko nawe yumve ko ari umuntu. Aho Yezu ashikiye akamukiza, yaciye akiruko gusegerereza, aca umwigisha wa Yezu Kristo, aca aramukurikira ngo amukurikira aninahaza Imana, kuko aho Yezu ashikanye urukiza, abo Yezu abohoye, ikibaranga nuko baca baninahaza Imana. Iyo umutima w'umuntu, ikikwereka ko umutima w'umuntu wakize kandi wabohotse, nuko uwo mutima ududubizamwo la louange. Nico kubwira umutima wakize kandi wabohotse. Louange iradudubiza, kududubiza murabyumva? Louange iradudubiza. Ariko umutima ugwaye, umutima uboshwe, louange ntiyiza. Naho umuntu agerageza kwidigadiga, umenga ni nkujya kumucanwa bacanishije inkwi zitumye, nugufutera bizima, futera bizima, ariko umutima Yezu yamaze gukiza, umutima Yezu yamaze kubohora, louange irisuka idudubiza nk'imbizi. Iki ni gitangaro Yezu yakoreye impumyi Yeriko, kandi nico gitangaro ca nyuma Yezu akoze imbere yo gushika Yerusalemu. Mu Njiri ya Luka, imbere yuko Yezu ashika Yerusalemu ngo afatwe, yicwe, amanuke kuzimu, nico gitangaro ca mbere ca nyuma nako yakoze mu bitangaro byiwe byose Luka atwereka. Amenyesha rero ngaho iki? Ngaho Yezu amenyesheje ingene
yamanutse ava mu ijuru. Mwumvise Yeriko iyo yubatse ni mu kuzimu, mu kumanuka he Yeriko akaza gukiza uwo muntu w'impumyi akamubohora. Yezu amenyesheje ingene yamanutse ava mu ijuru akaza ku isi kugira ngo akize kandi abohora abantu. Amenyesheje kandi ingene azomanuka no mu kuzimu kugira ngo akize kandi abohore n'abashitse kuzimu nyene, kuko Yezu ni Imana imanuka. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Kubera twebwe abantu no kugira ngo adukize yaramanutse ava mu ijuru, yaramanutse. Nta umuntu ashobora kuronka urukiza, nta muntu ashobora kubohoka Yezu atamanutse ngo aze kumukiza. Yezu rero yamanutse muri uko kuzimu ku Yeriko, gisagara gishaje, akaza gukiza iyo mpumyi, akayikiza uruhumyi, akayikiza n'ibyari biyiboshe. Uyu munsi uyo Yezu aramanuka muri Yeriko yiwanje nanje, aramanuka muri Yeriko yiwawe kugira ngo agukize ibyo byose urwaye bigutuma uba impumyi, akubohora ibyo byose bigutuma usegerereza. Yezu ashaka kugukiza uruhumyi no kugukiza ugusegerereza. Kandi Yezu ntahengeshanya kumanuka. Uyu munsi ashaka kumanuka muri Yeriko yawe. Uwakuye iyi mpumyi mu muzimagiza yarimwo, uyu munsi niwe amanuka ngo agukure nawe mu muzimagiza, akwinjize mu muco wiwe w'agatangaza, umenye ubone ukuri, akwinjize mu muco wiwe w'agatangaza, ushobore gutandukanya ibintu n'ibindi, uve muri confusion. Uwamanutse niwe asubira kumanuka n'ubu mu muzimagiza urimwo kugira ngo aguhe gushobora kubona ibyiza. Nawe ntuzusubire kubona nk'umuntu agwaye, ubone neza, ubona abafise ibihemeso, ubona abafise agatwe keza, ntuzusubire kugira ngo ehugwo rutwe, ngwehe ibyo binwa, ubone ufise agatwe keza, ufise utuzunwa twiza, ufise ibihemeso, ufise ivyumviso, ufise ibivugiso, ubone neza. Yezu Kristu yamanutse kubohora iyi mpumyi y'Yeriko ibyahituma isegerereza. Aramanuka nawe muri Yeriko yiwawe uyu munsi kugira ngo akubohore ibyo byose byaba bikuboshye. Ukaboshwe n'inzoga, nawe naho rengana ucusubira inyuma kwihapore, ukaba uboshwe n'inzoga. Yezu uyu munsi ashaka kuzikubohora kugira widegembe. Kwaboshwe n'urumogi Yezu uyu munsi, kandi murabyumva ibi ndiko ndavuga ntimwumve ngo n'umugani. Byukuri Yezu afise ububasha bwo kubabohora kandi arabishaka, hasigaye ko nawe ubishaka. Ububoshwe n'ubuhumbu n'ubushurashuzi Yezu uyu munsi ashaka kukubohora wewe, arabishaka. None nawe urabishaka? Yezu ubishaka ko nawe ari byashaka arakubohora. Umuntu wese asegerereza, aboshwe na televiziyo, aboshwe na internet, aboshwe no kuraba ibiterasoni, aboshwe no kumviza ibiterasoni, aboshwe ibintu byose bishobora kukuboha ibyo ari byo byose, kuko Yezu yamanutse ava mu ijuru, amanuka ku isi, aramanuka gushika no mu kuzimu, akurikirana umuntu kugira ngo amukize kandi umubohore. Nawe ushaka kukubohora ibyo byose, ntihagire na kimwe usigaza utakimutuye, ko Yezu ashaka kukubohora byose. Ku bwacu no ku bw'ubukiriro bwacu yaramanutse ava mu ijuru. Uyu munsi aramanuka Yeriko. None Yezu agusaba iki? Hariho icyo Yezu agusaba kugira ngo agukize, kuko ivy'Imana mwabajene mubimenye neza. Ivy'Imana ntivyigera biba automatique, ntivyigera biba magique. Murabyumva neza? Biva ku kwemera k'umuntu.
umuntu adashizemwo kwemera no gushaka kwiwe ntibikunda. Muravyumva neza? Nico gituma mu masakramento atasakramento na rimwe muri eklezia dutanga umuntu atabanje kwemera no gusangira. Ugize gutya honyene ntegeza kukubaza, uyu wakira umubiri wa Kristo, ukavuga uti amen, no kuvuga ndemeye. Uvuze uti wapi, singuha. Kandi naho usangira, naho uvuga ngo amen, ukavuga utavyiyumvira, utazi ico usaba, utazi ico wakiriye, ubigira ngo ugarura amate. Jewe nkiri mu ishuri muri secondaire, hariho abanyeshuri baza hageze gusangira ngo bashatuje kugarura amate. Nta kintu na kimwe ukuramwo. Muravyumva? Kuko ivy'Imana ntibishobora kuba automatic cyangwa magic. Ihose iguma ari Yezu, mugabo we Yezu wakira ntaca kumarira, kuko Yezu ntakora nk'ibinini. Yezu ntakora nk'ibinini. Ibinini uvyumvira cyangwa utavyumvira birakora. Urabizi? Ibinini vyumvira cyangwa ureke birakora. Vyemera cyangwa ureke kuvyemera, ibinini birakora. Ariko Yezu sico kimwe. Yezu ntakora nk'ibinini. Ivy'Imana si binini. Bikora umuntu ashizemo umutima wo kwemera no gushaka kwiwe. Muravyumva neza? Ntihagire uca rero agira ngo pati ngo ngirira ko umuhezagiro bice bihera. Atakwemera kurimwo, yibaza ko ari automatique. No. None washizemo gushaka, washizemo decision, wafashe decision, cyangwa ugira ngo reka babinkure ko ndumviriza ko byagiye. Udafashe decision ntibikunda. Ndabigarukako. Yezu adusaba iki? Yezu agusaba ibintu bine. Icyambere no kuba mukuri, ukemera ko ufise uruhumyi. Iyi mpumyi yarizi ko ufise uruhumyi kandi yaravyemera. Yumvise ishengero riyita abazi ivyari byo. Mama ati ni Yezu w'i Nazareti ariko ararengana. Ngirira ubuntu umwana wa Daudi. Ngirira ubuntu umwana wa Daudi. Uyu murumva aremera ko afise uruhumyi, ariko arasaba umugirira ubuntu. Icyambere nawe Yezu gusaba nukubanza kuba mukuri, ukemera, faire la vérité dans ta vie. Emera kufise uruhumyi. Harashobora kuba hariho uruhande nawe wuhumye n'urundi rubona neza, mugana handi uvuga ati kameme ngaha ajewe haracari ibintu bivangatiranye, hari ndacari muri confusion. Ico ni cyambere. Ico uracyumvise? Kwemera ukuri kw'ivyurimwo bidatomoye, bitagororotse, bidatunganye, ukemera uti jewe vy'ukuri ibi bintu ndimwo ngaha sivyo. Ibintu ndimwo ngaha ntibitomoye, ibintu ndimwo ngaha ntibigororotse. Ico nico cyambere, niho byose bihera. Ico kitahabaye iwawe urukiza ntiruza. Ico ni cyambere. Kwemera kumwe kwa wa mutoza kori. Muribuka abantu bari baje gusenga, umufarizayo n'umutoza kori. Umufarizayo yasenga, umutwara ararika yishima. Umutoza kori nawe agira gute? Yikubita kugikiriza asenga avuga ngo iki? Mana yanje ngirira ikigongwe jewe umunyabicumuro. Yeza agaca yongera ko uyo ni by'ukuri ndababariye. Yatashe agizwe intungane. Ariko ujya wa mbere habanamba. Kuki? Il a fait la vérité. Yemeye ukuri kwicari ndi umunyabicumuro. Ivyo aho ni ibintu bihera. Murumva mwabajene mwebwe rero uri mu kwiyorobeka, uwifata uko atari, uguma arengagiza ko ibintu ngo waba wapi ngo ntaco ngo niko bimeze ngo turacari kwizi ngo no. Ushaka kurukiza rwinjiri wawe, ikintu cyambere cyo gukora, faire la vérité, kuba mukuri, kuvuga ukuri. Mukama ntacyo no guhisha ngaha jewe ndafise ingeso mbi, jewe ndafise ubube gito, je ndabufise, je ndafise imigenzo mibi, jewe ndatwawe n'ingeso, ndatwawe n'iki. Faire la vérité. Kandi utangwe kubibwira Yezu ukamubwira ati nibyo ukuri, ukavyemera yuko ahantu uhagwaye Yezu atagira ati ntaco mwana nanje ndumukiza, reka ndahamanukire. Umaze kwemera Yezu acamanuka. Iki cyaka biragusaba
nukumutakambira. Impumyi irasemerera, mwana wa Dawudi ngirira ubuntu mwana wa Dawudi, ngirira ubuntu mwana wa Dawudi. Ishengero ryari imbere ya mukankamira ngo acereze, kuko abantu burya nibabakundukize abantu mugabo mvuga si mwebwe muri bakunda n'ubwo. Ishengero ryari imbere riramuzibiza ngo kazibe kuri iyo nduru ngaho warupfuwe rw'impumyi, ngo acarushirizaho kuko uko bamuzibiza yimvira ko Yesu atamwumva kubera amajwi yabo, agaca basumvye mwana wa Dawudi, agaca basumvye ijwi bose. Uko gusemerera gutabaza Yesu nico nawe gusaba mutabaze. Hariho ibyo udashobora kwikuramwo we wenyene, ibintu urwaye ku mutima, indwara ufite ku mutima, ubumuga ufite ku mutima, uruhumyi ufite mu mutima, ibikuboshe ku mutima, wewe nyene ntushobora kuvyikura ngo bikunde. Nta muntu murabona yatwawe mu ruzi canke yashaye yaminzwe mu kiyaga yifata ku mushatsi ngo yikureyo. Nashaka afise amameshe maremare gute, ntashobora kwikurayo, ni mpaka hazi uwundi. Ibyo navyo Yesu ataje ntashobora kubyikuramo. None mutabaze kwambaza Yesu, ngirira ubuntu mwana wa Dawudi, atakugira ubwoba, atagutinya ngo mbega hamwe noja kwireka abandi bogira biti. Hari n'abareka kuja gusenga muri iki gihe, kuko umuntu babonye umuntu aja gusenga cyane bacaga ngo we urafise ingorane, ukusiga gusenga cyane urafise ingorane. Umuntu adasenga na rimwe niwe afise ingorane. We kusiga gusenga cyane urafise ingorane, hakuna kumaze we kudasenga na rimwe urafise ingorane. Hari habatinya gutabaza Yesu no kumwambaza no kumusenga kubera abandi. Hari habajene batinya kuja gusenga kubera abagenzi bagendana, agatinya ngo oya baba biribo hava bamenya ko nagiye mu isengero, kuko kuri we igikuru si Yesu nabo babiri, igikuru si Yesu nabo bajo. Muyumvira umuntu aheba Yesu kubera ibirosi. Ibyo bene ibyo bijene genda byita ibirosi. Ibintu by'ibirosi biri ngaho biravuta gusa, biri ngaho gushika umunsi bizokwirotruva biri muri situation bidashobora kuvamo. Va mu burosi, wambaze Yesu, wegere Yesu, wumvirize Yesu. Ngirira ubuntu mwana wa Dawudi, umutabaze. Ico nico Yesu gusaba. Mwiyumvira yuko iyi impumyi itamutabaza Yesu yaguma yirenganira, mugabo yari yamanutse kuberayo. Muravyumva? Yari yamanutse kubera iyo mpumyi. Yesu aramanuka kubera wewe, mugabo akarindira kumwambaza, akarindira, kuko Imana nta narimwe hata umuntu, nta narimwe ifata umuntu ku nguvu. Kandi Yesu ntashobora gufata urukiza ngo arugutere mu maso ngo urabesha ndaruguha. Ni mpaka wewe umusabe. Ukumusaba Yesu aranezerwa no kuguha, kuko umutima wawe cawuguruka. Uyu nawe yarasabye Yesu, nawe ubumuga, uruhumyi, ibikuboshe, menya, fata umwanya ubibwire Yesu kandi ushize ku mutima. Icya gatatu Yesu gusaba nukumugamburukira. Yesu rero arahagarara, amutegeka kuza hari. Mwanze mwumve, murumva Yesu akurikiwe n'abantu b'ishengero, mwavyumvise? Ishengero rihinda ritagira uko ringana. Mugabo iyo mpumyi isemereye Yesu acarahagarara. Buno nyina aciyahagarara, kuko kuri Yesu igikuru si ishengero, igikuru n'uyo muntu muri uyo mwanya, kuko uyo muntu ni amufisa ari umwe. Muravyumva? Yesu amufisa ari umwe, aciyahagarara.
ishengero ryose mbega abasha kuhagaze ahagaze kubera urya muntu wewe uri umwe urashobora guhagarika Yezu yari karagenda agahagarara kubera wewe upfa kuba umwambaje kuko Yezu ni wa mwungere mwiza azi intama imwe imwe yose mbere n'iyi imwe izimiye abanza akareka 99 akaja kurondera iyo imwe gushika yitora ishengero rirahinda rimukurikira umuntu umwe w'impumyi arasemereye Yezu acarahagarara kuko uyu umwe iryo shengero ntishaka kumusubirira Yezu amukunda urukundo yiharije nkuko yamufise ari umwe nico gituma ciyahagarara aca rero ategeka kumumuzanira baramubwira ati ategetse ngo ugenda hari ngo ategeka kwamuteka kuza hari Yezu ico ni ca gatatu asaba no kugamburuka ijambo ryiwe kugamburuka ijambo ryiwe Yezu amutegetse kuza ahari iyo iyi mpumyi ivuga ngo yirigwa arangora abona ndi mpumyi nansange ngaha nawe genda mumubwire muti uyobewe gute untuzi ko ari impumyi musange hariya nawe no Yezu yamutegeye kuza ahari kandi murumva ni impumyi urumva guteka umuntu w'impumyi ngo aza aho uri ibyo mwe murabyumva hari insiguro ikomeye iyi mpumyi ntishobora kuvuga ngo je ntavyo nshobora Yezu yavuze muisangwe wewe impumyi iri hariya kwiteka ngo nyaruka hano unzanga handi kandi ari impumyi ntiyatangwa kwimvira ngo none ubwo mu nzira ntihariho ibinogo n'amabuye ubwo mu nzira nta ntebe boba banteze ko nzirikana aba bantu hari sinzi ngene babaye nta bintu baneze mu nzira Yezu avuze ngo amusanga hari ubwo nyene impumyi ikirahaguruka iragenda kubera ijambo Yezu avuze amutegetse kuza hari imisi yose ni waba ushaka gukira no kubohoka umenye ko ijambo rya Yezu ari cyo kintu cyambere ubwirizwa kugamburuka Yezu avuze gamburuka kuko arazi icyo impumyi yose ikeneye arazi icyo uboshwe wese akeneye kugira abohoke arazi icyo urwaye wese akeneye kugira ngo akire Yezu ni wakizi niwe rero akubwira ati kora iki Yezu rero avuze no kugamburuka ijambo ryiwe no kurigamburuka itegeko ryiwe no kurigamburuka ibwirizwa ryiwe no kurigamburuka iyi mpumyi yacihaguruka mbere Mariko we mu kuvuga bavuga ngo iyi mpumyi yaciterera hasi gikwemo iravudukira simba rimwe ibishikiriye Yezu igihe yavuduka abo bantu bahagaze mu nzira utayibisa n'akazi kiyo kurumva impumyi ivudutse utavuye mu nzira iraseka nta kibuza ni impumyi mugabe haguruka ngo niki ijambo rya Yezu Yezu avuze ati ingo amuteka kumumuzanira acaravuduka aragenda kandi atabona kuko Yezu yavuze ico nico nawe Yezu agusaba kigira gatatu ushaka gukira ushaka kubohoka tega amatwi ico Yezu agusaba nawe gikore kuko ico Yezu agusaba nico kigushikiriza ugukira no kubohoka kuko ijambo rya Yezu niryo rigushikiriza ugukira no kubohoka kuko ico Yezu avuze nico kigukura mu muzima giza w'urupfu ugamburutse ijambo rya Yezu aca atangura gukira no kubohoka nico bituma muri iyi minsi murana tugomba ko mwese munagurwa muri mutima mwerana mugabo sivyo twaciye duhera bizoza mu nyuma mubanze mwumvize ijambo rya Yezu ku munsi murabona turabaha ijambo iryo no munsi mwarizirikanye turabaha n'irindi no munsi mbere yuko mutaha ijambo rya Yezu muryumvirize murizirikane ribashike ku mutima ribakize rirabohore kuko ijambo ry'Imana nirizima rirarangura ico rivuze nyengetera rakarishe kurusha inkota y'ubugi bubiri iranyengetera gushika mwiyungiro ry'umutima n'umusokoro ivyo ndiko ndavuga vyanditse mu ibara ry'Abahebreyi kigabane ca 4 akarongo k'12 na 13 Hébreux 4:12-13 nkako nyene ijambo ry'Imana nirizima
rirarangura ico rivuze, rikarishe gusumba inkota y'ubugi bubiri, rikanyengetera gushika mwiyungiro ry'umutima n'umushaha, ry'umutima n'umubiri, ubwenge ry'umutima n'umushaha, ingingo n'imisokoro. Ngo kandi nta kiremwa na kimwe gisigara kitagaragaye imbere yake. Nico gituma Yezu avuze nukugamburuka. Ijambo ry'Imana no kurigamburuka, amabwirizwa y'Imana ushaka gukira no kubohoka no kuyagamburuka. Imana yavuze iki kugira ngo umuntu akire, kugira abohoke? Yavuze ngo usenge Imana imwe wikorere gusa, nturahire izina ry'Imana, uhimbaze umunsi w'Imana, usonere so na nyoko, ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntubeshe, ntiwifuze gusambana, ntiwifuze kwiba. Ibyo biravuzwe, iryo ni ijambo ry'Imana. Ibyo ushaka gukira no kubohoka bikore, kuko utabikoze uragwara, uraja mu buzima bwiza, urabohwa. Icya kane Yezu yasabye iyi mpumyi kugira ngo ikire kandi ibohoke, nukubwira Yezu ibimubabaje n'icyo ashaka ko amugirira, kugururira Yezu umutima wiwe. Ushaka ko nkugirira iki? Wipfuza ko nkugirira iki? Nawe yishura ati Mukama, nipfuza ko nobona. Yezu arayishura ati nubone, ukwemera kwawe kwagukijije. Nipfuza ko nobona. Mwoshobora kubaza muti mbega mwana Yezu akunda kubaza? Umuntu w'impumyi kumubaza ngo wipfuza ko nokugirira iki, mwe murabitegera? No, Yezu ashaka ko amubwira, navuga icyo ashaka ko amugirira, kuko asanzwe atunzwe no gusega. Ashobora kuba ati agira saidia papa mpagafaranga. Yezu ashaka kumenya ko amusaba amafaranga cyangwa amusaba urukiza. Wipfuza ko nkugirira iki? Yezu arashima ko umuntu amwugururira umutima akamubwira ibyo ashaka ko amugirira. Nawe Yezu arashaka ko umwugururira umutima wawe ukamubwira icyo ushaka ko akugirira. Yezu arabishaka, mubwire ibiguteye uruhumyi, ibikugwaje, ibiguteye ubumuga, ibikuboshe, ibikuza kwidegembya, ibituma wa muri umuntu atabona ibyiza, atanezerwa canke aguma goyagoya imisi yose, bimubwire wipfuza ko nkugirira iki. Kandi Yezu akubajije acatega ugutwi. Il faut bien répondre. Murabyumva neza? Il faut bien répondre. Umubwiye ngo nifuza ko umpa indege, kandi ata kibuga cy'indege kiri iwanyu. Il faut bien répondre. Kandi Yezu ni wamutura ikintu gituma ukira ku mutima, ikintu gituma ubohoka ku mutima, ikintu gituma ubona neza ku mutima, ikintu gituma uba mweranda. Nta kintu na kimwe nk'icyo Yezu ushaka kumusaba ngo agenda ataguhaye. Murabyumva neza? Nta na kimwe, kuko Yezu arazi yuko gukira ku mutima niwe wenyine bishobora kubivura. Nta muti wo kwa muganga wabyo uriho, nta muti wo kwa muganga uriho. Yezu arazi yuko kubohora umutima niwe wenyine bishobora, nta wundi n'umwe abishoboye. Yezu arazi yuko gutanga umuco w'umutima, hamwe umuntu ava mu muzima agize akabona neza iyo ava n'iyaja, akabona ukuri, agakunda ukuri, akabona ibyiza. Yezu niwe wenyine abishoboye, nta wundi abishoboye. Kubera ko azi ko ari ibyiwe, Yezu rero arabikora, kandi nicyo cyamumanukanye. Uyu munsi amanuka muri Yeriko yiwawe kugira ngo akore ibyo. Mugabo urumvise ibyo agusaba nawe, kuba mukuri, kumwambaza, kwemera no kugamburuka ijambo ryiwe, ikaba ari ugenderako. Ubwa kane, kumwugururira umutima wawe ukamubwira ikiri ku mutima. Mukama, jewe nipfuza ko wongirira iki n'iki n'iki n'iki. Yezu nawe akakubwira ati bona, bohoka, kira, ukwemera kwawe kwagukijije, kuko nicyo cyamumanukanye akava mu ijuru gushika Yeriko.
imbere yo gusozera nashaka kubamenyesha ko tuvuze ko Yesu ari umukiza kandi abohora, ntimwiyumvire ngo ni ideology. Murabyumva? Si ideology. Muri mwebwe ndazi ko hariho abamaze gukira no kubohorwa na Yesu benshi, ndabizi. Muri mwebwe ndazi ko hariho abamaze gukurwa mu muzimagiza na Yesu benshi. Babireje baradushingira intara. Hari igihe Yesu akiza abantu ku mubiri kugira yerekane ingene akiza ku mutima. Ibyo ngahe Bujumbura mwe murabimenyereye mu kubona abantu bakira ku mubiri. Mperekwa kuronka mu minsi heze impapuro z'umuntu Yesu yakijije cancer de foie. Abaganga bararaba barajorerwa kandi cancer de foie mu isanzwe idakira. Mperuka kuronka umuntu kumva umuntu namwebwe mwaramwumvise abari ngaharo 31 umugore yashinze intara iterisi yiwe yari yarabaye futi. Muri mwebwe hari abari ngaha yashinze intara. Dr. Kasai yaramuhaye rendezvous yo kuza kumubaga ngo iterisi bakureyo bate muri pubere. Hanyuma Yesu ari mu karisi yamuciye iruhande aguma asaba ngo nanje Yesu. Hanyuma aza yumva umenga habaye operation muri we. Hanyuma agiye kwa Dr. Kasai arapima cancer arabura. Hari cancer de l'utérus. Umugabo we ntiyasenga na gatoya, yasenga namba. Musi umwe baryamanye mu ijoro ko azayumva mbwiye ngo ariko ntuze ngo mbega rero bwa bundi ngo Yesu arashobora kurema umuntu ukundi gushasha. Aho rero arikanguye mbega ntuze bwa bundi Yesu arashobora kurema umuntu ukundi gushasha. Ego Yesu ararema umuntu ukundi gushasha. Ivyo rero Yesu akora ku mubiri bitwereka ibyo akora ku mutima. Muri bikaba umuntu bazana aterwe n'abantu bane bakamucisha mu gisenge. Yesu akamubwira ngo haguruka uterure indero zawe witahire. Imbere kw'imbwire yavuze ngo kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu ari n'ubukuru kwisi bwo gukura ibicumuro. Murumva? Kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu ari n'ubukuru kwisi bwo gukura ibicumuro. Yamukijije ku mubiri kugira bamenye ko afite ubukuru bwo gukura ibicumuro. Ugukura ibicumuro none gukiza iki? Gukiza umutima. Kugira mumenye ko umwana w'umuntu ari n'ubukuru kwisi bwo gukura ibicumuro no gukiza imitima. Yesu arakiza imibiri kugira abantu bamenye ko akiza imitima. Kuko gukiza umutima ni gitangaro gikomeye gusumba gukiza umubiri. Ibyo murabitegera. Ibintu byose rero bibashe ku mutima. Mugwaye ku mutima. Bibatera uruhumbi rw'umutima. Bibabuza kugira liberté no kwidegembya ku mutima. Bibabuza amahoro, bibabuza akanyamuneza ku mutima. Ntihagire na kimwe musigaza mutabwiye Yesu. Kuko Yesu yamanutse azanywe n'ibyo, kandi uyu munsi agomba kumanukira muri Yeriko yiwawe kugira ngo agukize nawe ibyo byose. Uce nawe ugira iki? Ngo nyamuntu buno nyene arabona acakurikira Yesu anina hazimana. Nawe Yesu ashaka ko uyu munsi umukurikira unina hazimana. Ngo nishengero ngo ribibone rishemeza Imana. Nawe nishengero rizokubona aho uciye rishemeza Imana ati byo kurujya mu jeune yarahuye n'umukiza Yesu akiza kongera akabohora. Uragahura na Yesu. It's